bakunzi bo kwijob mumeze neza nize ko mumeze neza aho muhereye hose nizere neza yuko mutanga indwi nziza aho muhereye hose ku majombo yanyu Akrene sawa mumeze neza uko tayari niko tayari none nahanyene ku rupangu canke indani mukanta twinjira muri boutique yawe okay bakunzi banje kumana nanje antwe mu boutique tugire tutuyaze kuvyerekeye umwuga wiwe bakunzi bo kwijob nkuko mubibona twamaze kwishikira muri boutique ya Akrene numigeme ariko arikora neza hano mu gisagara ca Bujumbura nababwiye neza ku muntu wose bikora neza ndamugendera nkishikira ku bikorwa vyiwe asanzwe akora kugira ngo atuyagire ibyo asanzwe akora mu buzima bwe bwa misi yose ndabaramukije Akrene mahoro umeze neza eko namwe ndashima vraiment kwijob uko tayari niko tayari ndabona uko tayari kabisa no kugatwengo ni sawa je shaka ndakuzi kwitwa Akrene mugabo abakunzi banje bo kwijob baba bakeneye kumenya umunyamwuga ntumiye canke nagendeye ninde mu mazina yiwe yose nitwa Akrene Hashimwe yaturagiye nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nkaba ntwara Hub Innovation mishira hamwe Jeunesse au service d'un Burundi meilleur GSPM mu mpfunyapfunya GSPM ikora ibiki muri yo Hub Innovation dusanzwe tugira duhingura amacupa atabora cyangwa amapine tukayahinguramwo ibikoresho dukoresha mu buzima busanzwe tukiraho nyene uvuze yuko mufata ama plastique mukayahinguramwo ibindi bintu mushobora gushora iciyumviro caje kiva hehe byari bivuye kuki antuka hari impamvu kugira ngo muzane ico ciyumviro yego iciyumviro kungene caje nuko twari dusanzwe turi encadré na centre nanje nobaho ya GSPM ya Jeunesse au service d'un Burundi meilleur isanzwe iri mu Buterere ku batabizi n'ababizi bomenya ko mu Buterere ari zone imwe irimwo ikibanza basukamwo iyarara iva mu gisagara ca Bujumbura muri iryo yarara babitora mu mihana bakabisuka iyo mu Buterere cyangwa mu yandi mazone hama rero iryo yarara hari ibibora n'ibitabora twegere twabonye ko twokingira ibidukikije ducishije mu macupa atabora kubera ariyo mu kugira abore afata igihe kinini hagati n'imiburiburi imyaka 150 ivyo rero bikaca bigira ingaruka ku magara y'abantu baba begereye ico kibanza kandi bikaca bigira ingaruka mbi ku bidukikije kandi abantu bamenya ko mu Buterere iri mu mazone akenye muri commune ya Ntahangwa aho imiryango myinshi yo mu Buterere ibeshejeho no gusegereza kwa abana babo cyangwa abo bana bakaja muri iryo yarara kurondera udusigazwa twifungwa twavuye mu mihana cyangwa utundi dukoresho bashobora gushora hama bagashobora kwibeshaho twaciye tubona ko muri uko gukingira ibidukikije mu kugabanya amacupa atabora asanzwe ari muri ico kibanza mbere ndetse no mu bindi bibanza kugira ntirirwa arabanza gushika hariya mu yarara tukabitorera hafi twokingira ibidukikije tukongera tukiha n'akazi mu kudandaza ivyo tuba twahinguye muri ayo macupa atabora mbere ndetse no mu mapine aussi tukongera tugaha agaciro impano z'ugwaruka tukiraho nyene uciyumvira ico ciyumviro eske byarakoroheye kugira ngo uronde bwo bushakashatsi kumenya ivyici bidukikije eske byarakoroheye kumva yuko okay ndatawe iki kintu ngira rero ndabikore eske byarakoroheye ego intango ntiyama yoroshe intango yamigoye hariho abaguca intege hariho n'abagutera intege ariko ikintu cose mu gihe ubona ko hari ico ubona ko muri kazoza hari ico kizogufasha kikongera kigafasha n'abandi urashiramwo umwete ukabikora ntubura n'umwe agutera intege n'abaguca intege abari benshi mugabo mu bikorwa uzurakora nawe nyene n'uco uzaronka n'abandi baza baragutera intege kuza gutangura rero kubishira mu ngiro wabitanguye ryari
twabitanguye hagati muri 2021 aho bitari byoroshe na gato kuko umuntu usanga kugira atangure urakenera udukoresho tubayabaye bivanye n'uburyo ubufise kugira ushobore gutangura produit ya mbere ukanayitesta uranayikora ugasanga abantu ntibanayishimye kubera ko ata tukiraho nyene waritanguranye kwikorana cyangwa wari ufise abandi wowe warashikira ico ciyumviro hama bagaheza bakacumva mugagikorana sinitanguranye gukora hari abo twari dusanzwe dukorana abandi ba jeune bari basanzwe bari encadre n'ikigo nanje nobaho kiri mu Buterere abajene usanga bafise impano n'abandi baba bazifise batanabizi nkuko nabivuze ko ibi bintu dukora biratuma duha agaciro impano z'ugwaruka cyangwa twovuga kuzidekuvra bakazidekuvra ko izo mpano bazifise twarafashanyije n'abandi ba jeune basanzwe basanzwe bafashe umugongo n'ikigo nanje nobaho. Okay, mukitangura uwo mwuga waraboroheye nk'izihe ngorane mwagiye muhura nazo mukabona yuko umenga twobiheba kumva ko twari tuvyibaza ko tubisanze nk'izihe ngorane mwahuye nazo? Ingorane bwa mbere twahuye nuko ukora ikintu kubera ko aba ari rya mbere kugikora ugasanga abantu ntibagishimye bikaca biba ngombwa kusubira ca kintu soit ukagisubiramo cose cyangwa ukakosora akantu gatoyi cyangwa ikindi naco nuko hari igihe ushaka gukora ikintu ariko uburyo ugasanga ntibigukundiye kubera ko nko gutangura ntitwatangiye gukora intebe twatangiye gukora utuntu two gushiramo amakaramu kuko twari twasaba uburyo buto buto kandi bivanye kugira udevelope novuga impano z'ugwaruka nuko urahera kuri ubwo buto buto hama ukaza urakuza kuri ivyo bindi binini umva twarashaka gukora ikintu ugasanga uburyo ntibidukunde kubera ugitangura ntunagurisha urakora kikanka tukiraho nyene mwarashize amahera hamwe canke n'umuntu yabavuga ati ndabafate mu mugongo ndabatereye ku kintu c'uburyo bimeze gute? Nkuko nabivuze ko ni Hub Innovation isanzwe iri mwishira hamwe Jeunesse au service d'un Burundi meilleur iryo shira hamwe Jeunesse au service d'un Burundi meilleur riradufasha cane gose gutangura kubera ko ico kigo nanje nobaho gifasha novuga abajene gukuza barabaherekeza mu rugendo barimo muravuga iciyumviro canyu ego hama nabo bakabafasha haba mu novuga mu gutangura uburyo bakabagirisha novuga ama formation ukungene mushobora gutunganya neza umugambi wanyu hama mugatangura mugakora byanse nyimba ari nko mu buryo nk'ubu murakoze nk'ikintu kirabaye nabi bikabasaba uburyo bwo kugira mushobore kugura ibindi bintu bimeze neza bagashobora kubafasha. Okay, tukiraho nyene mwatanguye mukorera he? Aho twatanguye dukorera nyene kuri centre iri mu Buterere kubera ko niho hari hanegereye hajya muja gutobya bucupa ego haba mu nyuma turabona ko umukiriya vyogorana kugira ave muri ville aza hariya mu Buterere aje kugushorera tuvuga ati rero reka tuze ngaha anye GSPM isanzwe ifise ibiro ko hanagutse hari ahantu dushobora gushira ama produit twajeje gukora hari ahantu dushobora gukorera atelier kace tuza hajya nyene abariho dushobora kwibandanyiriza komsa abakiriya bacu dushobore kuborohereza. Okay, be ubwo bucupa rero iyo mubwegeranije igikurikirana igiki muheza mugakura mwiki mu bucupa? Ubwo bucupa iyo tubwegeranyirije hari ubwo twegeranyiriza kuri centre nanje noba ko ariho hegereye aho hantu basukiye arara hari ubwo rero nabwo twegeranyiriza aho muri atelier yacu kugira bitworohere tugomba gukora ikintu hama mu ubwo bucupa kubera ko tuba twabutuye ahantu hatandukanye tukabutegura tukabwoza hama mu nyuma rero ntuca twiyumvira ikintu nyamukuru dushaka gukora mu gihe bien sûr atakomande tuba dufise dushaka kuzana produit nshasha tukiyumvira ikintu dushobora gukora. Ivyumviro biva ivyumviro nkuko nabivuze sinikorana hari abandi dukorana turaja hamwe swati turashaka kubona ikintu ko gikozwe nk'intebe ikozwe mu giti muri plastique ntiyoshoboka cha duheraho tukaja hamwe twumvira kungene tukiga icapo ukungene twokora intebe muri plastique tukaraba ivyo twokenera byose apart ya plastique muga itegerezwe kubirimwo cha turondera ibindi bintu tukavuga ati intebe irakeneye kuja kwigitambara irakeneye kuja ko
akamusi kugira ibe confortable tukaca duhera aho nyene tukiyumvira hamwe na equipe ukungene dushobora ukungene twokora intebe tubihereye muri plastique. Muri izo plastique turakoramwo intebe, turakoramwo imeza, turakoramwo ubuntu bwo gushiramwo amakaramu, turadekora ibiyo dukoresheje ama plastique, turakora n'ibindi bintu bitandukanye bivanye n'ivyo umukiriya yipfuza cyangwa bivanye n'ivyo twebwe tuba twiyumviriye tubona ko dushobora gufasha umuntu. N'amabajuru yose turakora à base de plastique. Ndashaka ndakubaze muri bimwe bamwe bata nibihe mwege mushobora gutora hama mukaza mugahinguriramo ngaha ibitandukanye arivyo tubona uyu munsi arivyo musanzwe mudandaza. Muri ivyo bata abantu baraheza kunywa amazi bakaca batuducupa, abantu baraheza kunywa amaji bakaca batuducupa, umuntu araheza kunywa jus anywesheje umukenke wamukenke n'icupa byose atananavyo. Umuntu ego amapine hoho nuko abantu bamaze kubona imengo barashobora kuyakoreramo ikintu muga nayo nyine usanga nko muri garage byaruzuye uko onye ushaka kugenda muga ukamuha amafaranga makeyi kitabuza ko n'ibyo ushaka gusanga miyarara uyitora hama ugashobora kuriha ubundi buzima. Ego twende twafashe plastique bahije kuyikoresha nk'umucafu ariko twabonye ko ishobora kuba ishobora kuduha akazi, ishobora kuba nuvuga matière première y'ibintu tuba dushaka gukora. Okay, uravye aho mwatanguriye naho mugeze hariho akunguko akunguko kariho kuko ivyo twatanguye gukora sivyo dukora ubu kandi uko nivyo twatanguye gukora ubwa mbere uko twabikora ubwa mbere ubu siko tubikora novuga ngo twaragize amélioration ya qualité y'ibintu vyacu hama turazana n'ibindi bishasha kandi binakomeye gusumba ivyo twakora ubwa mbere. Aravyishimira kuko kubona ko dushobora gukora hama tugashobora kuronka amafaranga ashobora tugashobora kwishura kutwankenerwa tuba dufite two mu buzima busanzwe cyangwa n'abandi ngendo dusanzwe dukorana twese tugashobora kwibeshaho tukagira n'ivyo dusahiriza mu miryango yacu. Okay, muri rusange mukora ibiki? Nabonye ngaho utuntu twiza mukora nk'aka kantu dusobanurire. Muri rusange ivyo dukora turakora intebe zaba zifise aho kwegamira cyangwa zidafise aho kwegamira bivanye n'ivyo umuntu ashaka cyangwa n'ivyo twoshobora naho boshobora kuzishira. Hari izo dukora dukoresheje amacupa ya plastique, hari izo dukora dukoresheje amapine, hama turadekora ibiyo dukoresheje ama plastique, turakora ibintu byo gushariza impome, turagira amavaze, turagira amabajuru, turagira novuga phone stand aka anyi ushobora gushirako telefone yawe en même temps iri kuri charge ugashobora gushiramo chargeur ugasharja iri sécurisé. Turakora ibintu bitandukanye aussi nivyo tudakora nikibuza ko umukiriya ashobora kuza akatushikiriza iciyumvire cyo ati je shaka ikintu kimeze uku n'ubu muri uwo mwanya tukarondera ko shaka ikintu kimeze uku comment dushobora gukora avec les plastiques. Yego hama icyo ntagenda ntavuze mukora ibintu byiza kandi nk'abanyamyuga murakwiye gushigikirwa. Tukiri aho nyene aho bariho amahiganwa cyangwa competition muba mwaragiyemo kuvyo musanzwe mukora? Ego hari ama competition tumaze kujamwo nkuko mwabibonye ngaha muri boutique hari aho bimanitse hari ama competition ashika kuri 3 twashoboye kujamwo turashobora no gutahukana ubushimwe. Hariho iyo twashoboye kuba ba gatatu yishika award itegurwa na BBN kubijanye na élaboration des plans d'affaires. Hama hakabaho n'indi ya Innovation Week aho bari bashaka 10 turagirirwa amahigo turaja muri abo 10 turashobora gutahukana naho ina gashimwe. Hama n'iyindi ya Light Award yoyo bafaniye abanyeshure basanzwe bafise ico bariko barakora bagashobora kuronka ubushimwe nyabushimwe bugashobora kugira ico bubasahirije mu byo bariko barakora. Okay, tukiraho nyene muri ayo mahiganwa mwagiyemwo eske ho bari wundi bumenyi mwashoboye kungukiraho canke ho bari indi ntambwe mwateye mu buryo bw'ubumenyi canke mu bindi bivana n'ivyo muba mushaka guzoshikako? Ego ko muri ayo mahiganwa
kenshi amashirahamwe ategura amahiganwa usanga bashiraho igihe novuga ca formation y'imisi mikeyi. Ama formation nayo naraheza akadufasha tukamenya kungena umugambi wacu tuwutunganya, hama aussi nk'ama prix tuza turatahukana biradufasha haba novuga mu gusubira ku reinvestisa mu kugura udukoresho twisununuye par rapport y'utwo twari dufise, cyangwa ivyo tutari dufise tugashobora kubironka, cyangwa amafaranga tugashobora kuyinvestisa mu kuzana yindi produit nshasha. Okay. Arcren, hoba ariho nk'abantu baba barakunze ibikorwa byanyu bakavuga ati reka tubashigikire mu byo bariko barakora ku ntambwe nziza bariko barashikako? Yego bariho kandi turashima, ndetse n'abandi bari nyuma, turi mu nzira yuko dushobora gukora. Umva rero akari nyuma karahinda. Akari nyuma karahinda. Ibi tubona ngaha si bigusa, hari ibindi. Oya, imirindira ko mukaze none mugabo nivyo vyiza. Uyu munsi nk'umwigeme yatanguje ivyiwe, abona yuko birafata umurongo, abona yuko umwete n'umutawushiramwo biteko bipfubusa, hari izindi ndoto uba wifuza kuzoshikako? Izindi ndoto ziriho, kuko ntitwifuza kuguma dukorera muri ibi inye gusa, ibinye dukoresha amaboko, muga turifuza gukora ibindi bisumba ibi, kandi tudakoresha amaboko, dushaka gukoresha ayandi mamashini yigiwe imbere. Arcren, ivyo musanzwe mukora biramaze gushika mu bene gihugu, ukabona yuko ibi mukora babikunda? Ego hari abamaze kudushorera haba ngaha cyangwa mu mahanga, barashima ivyo dukora, kitabuza yuko n'umukiriya ashobora kudukebura kuri aho tuba tutagikoze neza, hama tukagisubiramwo, cyangwa kuvyo tuba twaramaze gukora akaza hama nawe akagira akadushikiriza iciyumviro ciwe c'ukungene yoba yifuza ko ikintu cacu comera. Okay. Iyo umukiriya aje batumbera bigenda gute? Iyo umukiriya aje dutumbera turamwereka ivyo tumaze gukora, hama umukiriya nawe arafise uruhusha rwo guhindura kuca ashaka kugura, akagira commande akavuga ati je nshaka ikintu kimeze ukuntu ukuntu, agahindura nk'ivyo tuba twarakoze. Uwa kihindura nk'aka design? Agahindura nk'aka design. Kuko twebwe ntidukora ngo tugurishe gusa ivyo dufise, ahubwo turakora kugira navuga tugahanka ide umukiriya, hama nawe agashobora guproposa design bivanye nko kuco tuba twakoze, cyangwa akaza aduproposa ikindi kintu, hama natwe twagerageza kugikora ducishije muri plastique. Kubera iki mwahisemo gukoramo utu tuntu twinshi turi mu bavyita urugwego? Yego. Kubera iki mwahisemo gukora mu rugwego mu bintu bitandukanye ngaha tubona? Twahisemo ubugwegwe kubera ko butanga novuga look y'ikintu kiri naturel, kandi tukaba tubona ko abantu bunye barakunda ibintu ibintu novuga vy'akaranga ku Burundi. Twahisemo ico gituma twaciye duhitamwo gushira kwiyo ubwo bugwego kugira kandi gishobore guha valeur plastique, agaciro guha agaciro plastique, kubera ko umuntu arashobora kubona uko nyene gusa ari plastique akavuga ati ni nkubu nkaka kari ku meza ari plastique ucuvuga ati kini gihe ucume ngo wahejeje kunywa amazi ukacushira ngaho. Tugerageza kubiha iyindi sura, mukambika neza iyo plastique kugira ngo umuntu ntashoka amenya ko ari plastique. Yego. Nakaye kajambo rero wobwira abigeme ko adukurikirana, ashobora kuba n'umwigeme ku ntebe y'ishure canke ukariyumvira ico yokora, nakaye kajambo uwo mubwira wowe wabikoze ukabona ingene watanguye, ukabona naho ugeze, nakaye kajambo woheza ukamubwira? Ico nobwira ubundi mwigeme nkanje, yaba ari kwishuri cyangwa atari kwishuri, nuko ico kintu yoba yumva kidudubiza mu mutima wiwe, ntarindire ngo ndindire ngo ishure cyangwa ngo ndindire ngo amafaranga ngo kugira nshobore kugikora. Heraho nyene uri ku ntebe y'ishure, heraho nyene ucumenya kungenuje umwanya wawe. Nyimba naho utari ku ntebe y'ishure, heraho nyene nubwo buryo bukeyi ufise utangure gukora akantu gato gato, kuko biragoye ko umuntu azoza kugushigikira nawe atana hamwe uratangura. Hera kuri ako gatoyi, hama abandi bazogushigikira babandanyirize kuri abo waratanguye. Okay. Nkaba kwifuza rero Arcren kugira ngo
babashorere ibintu vyiza nk'ibi mukorera ngaha bobasanga he akanimero kanyu ku bantu batwipfuza cyangwa bipfuza ibyo dusanzwe dukora dusanzwe dukorera muri Rohero quartier INSS avenue de l'UNESCO numéro 3 ni musi ya Université du Burundi ni hafi sikure ya centre ville cyangwa agashobora kudurondera akatwandikira kuri WhatsApp cyangwa appel isanzwe ku numero 71 93 43 11 cyangwa bakaja kuri Instagram hariko ibyo dusanzwe dukora n'abatwandikira turabishura bandika ko hashimye turagiye ku Instagram ego wandika ko hashimye turagiye tubibona ibyo dukora ego umuntu akaba yaronse ivyo yifuza bakunzi bo kwijob muravyumviye ko hari abanyamyuga ko babikora neza no gisagara ca Bujumbura ibaze ufata ikintu ca plastique ukagikuramo intebe amakata y'ibintu bidasanzwe ni uwo muntu n'umuntu wo gushigikirwa mu kurangiza rero nkuko twakoranye ikiganiro neza gira akajambo umbwiriye abakunzi banje bo kwijob igisi yese akeneye yuko abakunzi bo kwijob bakeneye kumva akajambo nk'akabanyamuryango banatumiye gatuma nyene kabamotiva kuba kumeza barabe ibiganiro kuri Pam Channel bwa mbere ndashimiye Pam Channel kubw'ikiganiro kwijob yashizeho kugira gishobore kudufasha abanyamyuga kutumenyekanisha hama abakunzi bo kwijob nimuvyigunizemwo bipartage n'abandi bamenye ikiganiro kwijob bashobore no gushigikira abanyamyuga bariko baratererana iterambere ry'igihugu bakunzi bo kwijob kuko tutobaterera none ntuyobwira subscribe aho hasi hama ugire like hama ugishenge no ku bandi kugira ngo ukomeze kumenyekanisha ibyo dukora hano mu gihugu cacu kwijob tuko tayari